kuduha ijambo turabaramukije natwe turabaramukije kandi nabo tuko turasangira ikiyago. Ego metu kumwe kandi na Leyanse ndayizeye arongoye umwanya rw'amasendika y'uburimyi bebuka tubaramutse kubwe tubakaze. Ego metu baza kwa turi kumwe kandi na Adela Akimahore n'umuhinga w'ibijanye n'ubutunzi ariko ntarashika niyashika n'unyene turaza kumuha ikaze. Namwe turi kumwe hano turaza kubaha ijambo hari ufite hano canke ikibazo ashikiriza turaza kumuha akanya. Iganiro n'uko natumvise kidafatiye n'ijana na Christine kandi hamwe na Eli Mubene yigira. Gavero cy'umurongo ishamwe Policom gishinzwe kurwanya biture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kugira ngo ubutunzi butere imbere kugira ngo Uburundi bushike ku mahangiro bufise harimo yuko kotegerezwa koteza imbere ibisata hari bike ariko ikiza imbere ngo uburimyi kuko butunze abarundi batari bake nkuko twavyumvise mu ntangamarara iki gisata uno munsi cifashe gute? Murakoze ku kibazo mubajije. Ubwa mbere ni gutangura gushimira leta y'u Burundi kuko kubabizi leta yaragize ati sindi umuvugizi wayo mugabo naho no mubanira ko ata kibazo kuko biduserukira twese mugabo kuki gisata leta yarakoze ibintu bidasanzwe kuko ubwa mbere yarashizeho programme ya subvention ifumbire ni ukuvuga ivyo twita mu gifaransa refertiliza. Urazi hakora ubwoko butatu bw'ifumbire, hariho mbere hafi bune, hari ifumbire bita bagara, hari bita totahaza, hariho ni bita imbura, hariho ni bita doromi. Izo fumbire zose rero leta igira subvention ku bice 67% niyo subvention igira. Ivyo nibaza yuko mwumva ko iba yakoze akikoro gadasanzwe kandi kabikora ku barimyi bose. Nibaza ko twagera ku ntambamye n'ivyo tubona byohindurwa turaza kubivuga. Hanyuma igaca yongera ikagira subvention ku bintu birimwa cyane mu gihugu. Ivyo nofatira nko karorero ku kintu kijanye ibigori ibi bita panesenkantrua. Panesenkantrua leta igira subvention no kuvugishamo amafaranga angana ibice 40% kuri rya by'imbuto izana. Urumva kwico naco nari kintu kidasanzwe leta iba yakoze. Hariho rero n'ibindi kora mu bushakashatsi mu kugira ngo dufate nibaza ko bari mu basukira abarimyi baraza kubivuga nk'ibi bavuvya byuko imbuto kama ibiharage ibigori ibikama bitavuye hanze babigwiza bijya biciye muri bita semence sélectionnée kandi nibaza ko naco twigora ko n'ikintu gihambaye. Ibyo rero navyo ni leta irabikora mugabo urabona ko abantu batavyijukira cyane kubigira. Rero amafaranga nk'ubu ndabakarore dufatiye kuri budget y'uyu mwaka leta yarashizemo mu ifumbire amamiliyari arenga 300. Aho nikisata gusa nibijanye gusa na nozenya n'ifumbire yonyene. Ivyo rero murumva neza yuko ari ibintu byo nofata yuko bihambaye cyane. Mugabo tugiye kuraba ingene bigenda sinzi ko leta babigira babishaka cyo batabishaka. Nabonye umuntu haraba amadepasema. Urumva bashizemo 300 bagize plus de 300 miliyari mugabo hagibaye evaluation twasanze arenga amamiliyari 500 hafi na 90 n'ayandi yabaye. Urumva hafi incuro kabiri. Urumva haraba amadepasema arenze.
ivyo rero biraboneka yuko mu by'ukuri nkuko nariko ndabivuga rekagiza kigoro ko gushigikira kino gisata kandi noneho murabizi muzogende murabe muri budget leta itegekanya biraboneka neza yuko bashiramo amafaranga mugabo ugiye kuraba ikibazo kiriho nkuko nariko ndabivuga nuko hariho mw'intambamyi nyinshi haba mu kutora ababihabwa haba mu kubizana haba mu kubitwara mu gihugu hari intambamyi nyinshi cyane mugabo nkuko nariko ndabivuga programme aswa ni programme nziza cyane mugabo mu by'ukuri itizwe neza. Reka tuje kwa Leandre Ndayize ariko mbere ko tumuha ijambo namwe mubona igisata c'uburimyi muri kino gice. Igisata c'uburimyi muri iki gihe twovuga yuko ari gisata abantu bose bahurumbira kandi ni byiza cyane kuko igihugu cama gihagaze ku burimyi iyo abantu batanze ico bafungura bashobora kugira amagara meza kandi bashobora no gukora reka nta kintu na kimwe twovuga gitera imbere. Uburimyi busanzwe buri imbere mu buryo dushobora gushika kuri yambo n'akazoza 2040-2060 ariko ni kuraba neza abantu babiburumbira ingene itunganijwe. Aha turaza guhagarara cyane cyane kuri dimension humaine mu kuvuga kungena abantu bakorera muri ico gisata bariko barakora duhereye ku bashaka kubijamwo kugira baronke inyungu. Murabona neza yuko amategeko abigenga adatomoye neza undi umuntu wese arabyuka no munsi akavuga ati ngiye kurima ibiharage ngiye kurima imyumbati ngiye kurima ikawa ngiye kurima ipampa ariko nta mugambi urashe abafise werekana ingene umwimbu uzoboneka n'ingene uzodandazwa n'ingene azoguma yinvestisa kugira ngo matera imbere. Ivyo rero kenshi biratuma hajamwo bamwe twita aba opportuniste kubera babona ibintu bihari ico gihe bigaca byicira babandi twita aba professionnel kuko bamwe bitwa aba professionnel baba barapanze ibintu ariko hakaba n'abandi ba opportuniste banashaka bakaba banafise n'ububasha bigaca byicira aba professionnel muri ico gihe igihugu kirahombera ku kubera nta stabilité ibihari mu byerekeye by'umwimbo. Dufashe nk'akarorero ibintu biriko bihari uravye ingene les terres cultivables ziri reparti uravye amasi ingene ari reparti ku bantu duhereye muri tradition kuva kera umurundi nka bose barafite itongo mugabo ntiyandana hari abafite manini n'abafite mato ariko benshi barafite amatongo n'aba bari Bujumbura naho batarima barafise amatongo yabo ruguru bisigura yuko hajya mu Burundi abantu bari badafite itongo ni bake cyane ariko uko ibintu biriko biraza muravye ingene abantu bariko barigeranya baja mu bisagara abandi nabo bagura amatongo manini ugasanga uzosanga mu misiza abafise amatongo ari bake bisigura yuko ubu tuvuga yuko abarimyi ari 80%. Bisigura yuko tuzosanga byabaye inverse. L'agriculture ifise nka 40%, 50% bari mu bindi. Kandi bose batezwa gutungwa n'ubwo burimyi. Muri ico gihe rero niyo 40% tuvuga benshi bazora abakozi. Les propriétaires bazora ari bake. Kandi ubu byaratanguye murabe hari abantu bafise ama plantation manini. Ariko rero dushatugaruka abo bantu bafise ama plantation manini barafise abakozi none abo bakozi by'ukuri hari amategeko abakingi mwebwe mugiye mukaraba hari imirima y'imiceri ku aeroport canke rugura mu ma plantation y'amakawa canke y'icyayi bajya abakozi barafise koko ikibakingi
murabona neza yuko ingufu nizamuherana azoshobora kubaho. Barabona neza ko muri iki gihe hari agwaye, barabona ko yivuza, barabona neza yuko umushahara wiwe uri agreement ku buryo avuga ati ndaronka ibikwiye. Ivyo byose rero mu gisata cy'uburimyi bitegerezwa kubaho. Bitabayeho iyi nzira turiko turafata yuko amatongo agira abantu bamwe, abandi bakaba abakozi, babandi bitwa abakozi bazoca bakena, babandi nabo bafite amatongo bitwe les bourgeois, bimwe barimwo abazungu kera mu myaka y'igihumbi n'amajana 500. Hanyuma ivyo byose rero bica bitera ingorane muri kazoza, kuko iyo babandi bitwa ko bakenye, murazi yuko bavuga bati ngo abarimyi banye n'imirima y'imiceri bagira inama yo kwirukana inyoni nazo zikagira inama zingene zizona uwo murima. Umwe wese haragerageza kugira ingene abaho. Nico gituma amategeko mpuzamakungu arahari ategekanya ivyo bintu. Convention y'129 ya OIT iremeza igihugu cacu kirimwo i Geneve baremeje hari 1969 yuko habaho inspection du travail mu burimyi. Abo rero baca baza kuraba bajya abakozi babayeho ingene bashobora kubaho. Tubarutse rero mu byo mwimbu naho amatongo turakwiye kuyatunganya ku buryo umurundi wese agiramwo inyungu. Ibyo byuko abantu bake bagira amatongo akaba yabo si bibi, mugabo nuko amatongo uko asanzwe ahari agira abantu benshi hakaba icyo bita actionnaire populaire naho nyene si bibi. Ivyo byose rero leta ikwiye kubiraba ikafata option imwe kandi yifashe ntibiharuye ku myaka 5, 10, 20, ibiharuye ku buzima bw'igihugu. Kuko ufashe option imwe ifise ama avantage n'ama inconvénients, utegerezwa kunigana rero nayo ma inconvénients ku buryo ama avantage adomina hama abene igihugu bakabaho neza. Muri ico gihe hari abahinga babyo yanze kumbura muraza kubigaruka ko numva ko mwamaze no kwinjira indani mu bijanye n'intambamyi, uko bomega biragoye kuvuga igisata c'uburimyi utavuze intambamyi uko cifashe mu Burundi utavuze intambamyi. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Adela Akintore mu muhinga mu bijanye n'ubutunzi igisata c'uburimyi uko cifashe uno munsi, muravye mu bijanye n'ubutunzi n'ukuntu giterera muri leta mubona byifashe. Murakoze. Sinzi umuhinga karuhariwe ariko ndashobora kugerageza kugira icyo nterereye. Mu Burundi igisata c'uburimyi bwa mbere muriko murakivuga, nagira tubaze twumvikane ibi bintu bibiri cyangwa bitatu. Ubwa mbere hari abavuga uburimyi bakakumva bwonyene. Burya uburimyi muriko murabuvuga no kubushiramwo n'ubworozi birafatanye. Ikindi cya mbere cya kabiri nuko turiko turavuga uburimyi, hari aho umenga dushaka kubufata kumenga ni igisata kirikwa conyene cirebanga. Iyo ntuzi yo kubifata ko cirebanga ahababayemo agakosa, kuko ni igisata novuga gihamagarana n'ibindi bisata.